nitwa Dedas Nizigimana nkaba ndi umuyobozi w'ikigo Rabbit Vision Burundi kiri ku mutumba wa Bugenyuzi komine Bugenyuzi mu ntara ya Karusi. Ikigo cacu kirangura umugambi w'ubworozi bw'inkwavu n'uburimyi kama bicanganye. Umugambi twawutanguye dufise ubworozi bw'inkwavu bugereranije bubayabaye twavuga buri hagati na hagati, ariko no munsi tugeze ku mugambi w'ubworozi bw'inkwavu bwa kijambere wo twita élevage industriel. Kugira dushike kwino ntambwe ntivyabaye ibintu byoroshe kuko twatanguye mu ntango dufise inkwavu z'ikirundi kandi atanu buhinga bukomeye dufise. Twawutanguye mu mwaka wa 2015 duca dutangurana n'inkwavu nkeyi, inkwavu zishika 18 twari dukuye mu bataliyano, niho twahereye hama tugenda turorora buke buke turahavura turashikaraho ku bworozi bwa kijambere, aho twahavuye dushiramwo n'ibi bintu byo kwegeranya amaganga no kuyakoresha, kandi tukongera tukagira n'umugambi wo kuvukisha inkwavu. Uno munsi muje kutugendera musanze dufise inkwavu zishika kwijana na 22 aho tudashize ku nkwavu tudashize mu nkwavu tumaze guha amakoperative y'ugwaruka ari hirya no hino mwino komine, n'izindi nkwavu zitari nke tumaze kudandaza haba kuborozi bari mu gihugu hagati n'aborozi bari mu gihugu ca Tanzania. Kugira gushe kuri ino ntambwe nuko ubwa mbere ho bitari vyoroshe, duhereye kuri izo nkwavu twari twatanguranye ntitwari dufise impongore zimeze neza, ariko uwo mugambi paeje umaze kuza twarashoboye natwe kuja mu gwaruka rusanzwe ruhiganwa, turatanga umugambi wacu w'inkwavu hama paeje kiradutere impunga iradufashira iraduhingurane, ariho hamura twaciye tugira ubworozi bwa kijambere bushemeye bwo twita élevage industriel. Ikimaze guhinduka ni kinini ya cyane ko dufatiye no kubitigira ivyonyene biraboneka imbere yaho umugambi paeje utarashobora kuduha iyo ngurane ntitwa dushoboye kuronka inkwavu dushobora guha yandi abandi borozi bifuza kugura, ariko no munsi turafise urugero rw'inkwavu zitari nkeyi zo tworora ngaha, izo tudandaza mu bandi borozi, nizo dushobora guha yandi ma koperative y'ugwaruka avyifuza canke abandi bantu bifuza korora kugira ngo dushobore kubanda bonyene kubateza imbere. Tutararonka iyo ngurane y'umugambi paeje twasanga nko ukwezi tugurishije udukwavu nka 10 udukwavu 20 n'utundi, ariko no munsi iyo twarose nk'abakiriya bashoboye kugira ama commande y'inkwavu tukazivukisha ama tukazigaburira zigakura, ku kwezi dusanga turiko turadandaza inkwavu 60 inkwavu 40. Hari gihe n'igihe dushobora no kugurisha inkwavu zishika 100 hanyuma tukongera tugaha n'abandi borozi nk'imiswi iba yavutse mu makoperative. Rero no munsi turabona yuko tugeze ku rugero rushimishije cyane. Muno mugambi hari abakozi nyene twahaye akazi, nk'ubu ngaha hari abakozi basanzwe bajejwe kwahirira izo nkwavu bashika kuri 2, hagacaba n'ubundi yamaze amashuri asanzwe abikurikirana ku munsi nk'uwo twokwita responsable wa kino kigo. Hanyuma haro n'abandi bakozi dukoresha mu ndimiro nk'uko mwabonye twavuze ari umugambi wo kunywanisha ubworozi bw'inkwavu n'uburimyi. Hari abakozi bandi basanzwe bakora mu iyo mirima nabo nyene basanzwe bahembwa iyo hari akazi ko kurima canke ko gukorera iyo mirimo, izo ndimiro ziba zatanzwe. Abo bakozi nabo basanzwe bakora mu ndimiro turagiranya abakozi bashika 15 bakora iyo akazi kabonetse. Urundi gwaruka turutera kamo nuko gove buzimu rukajibuntu rukamenya yuko rutegerezwa go nyene kwibeshaho, kandi go nyene rugateza kwitegurira kazoza mu guhera kw'imigambi mito cane, kuko inkwavu 2 canke 3 canke 4 wanagoma na 10 ntiziba zizimvye cane, ariko uhereye ku zo nkwavu nkeyi urashobora gutembera ugashika ku biharuro bitari bike by'inkwavu, ugashobora kuronka amafaranga kira none ugashobora no kuronka n'amaganga, ushobora gukora no mugambi w'uburimyi ugashumwanisha n'uburimyi ugasanga urashoboye gutera imbere mu mwanya mutoyi.